Kwitwararika abana bimpfuvyi gusa ngo ntibikwiye n'abafise abavyeyi ngo barakwiye kwitabwaho kuko mu miryango imwe imwe babayemo naho nyene usanga batabayeho neza bivugwa na Estera ndi mu bandi yiyumviriye akongera akaba arongoye ikigo citaho agateka k'umwana hari kuri uyu wa gatandatu mu ruganda rwo gutanguza ico gikorwa. Buze umwana wese muri rusangi dukunze kubigira ngo ko tukurikirana abana bimpfuvyi ariko nasanze atariko biri. Abana bahohoterwa cyane n'abana bari mu miryango bafise abavyeyi babo kuko umwana afise umuvyeyi uharenganya aravuga ngo ari kumwe na mama wiwe. Urengana wari wese ashaka kuvuga ngo umwana erega ari kumwe na mama ngo nacaba. Ariko twasanze abo bavyeyi hari nabo baba basamaye hariho n'abatavyitayeho. Banavuga ati nije nateye igise ati umwana ndamukunda ati wega madamu ushobora kumukunda kumusumba. Ariko twasanze atariko bimeze. Abana barahohotewe cyane cyane. Barahohotewe cyane kandi mu miryango yabo. Aho umuntu ashobora gufata umwana w'imyaka 3 akamuboha akamukubita nk'igisuma. Ugiye kumubaza ica muhoro ugasanga ni ikintu utona kuyumvira gukubitira umwana. Rero abana kuko bari mu minwe y'abavyeyi babo kiragoye kumukurayo ngo uri kuramuproteja kuko abasanzwe afise protection y'abavyeyi. Ntushobora kuvyiyumvira byihuse ngo mu proteja ngo gikunde. Ariko twasanze ari cyo kintu cyo gukurikirana gose kuko abana babariye mu ngo z'abavyeyi babo. Aho usanga n'umuvyeyi ashobora guha umwana ibiyovyabwenge akamuha ibintu bimuboreza avuga ati ni umwana wiwanje inzoga ndazinywa n'umwana wanje ndazimuha. Ugasanga uwo mwana ntaragera n'imyaka yo kuba yofata inzoga. Ariko kubera ko byitwa ngo ni gwanje nije nateye igise naho twihendera. Abana nibaza ko twakurikirana muri rusangi ico kintu ndumva no kivuga byimbitse gose. Twakurikirana muri rusangi tukamenya ko umwana ari uw'igihugu, tukamenya ko umwana ari uwo mu muryango. Umuryango ni ikintu kinini gose, tukamenya ngo umwana dutegereza kumukurikirana muri rusangi tutitayeho ngo ni gwawe. Ndi mu bandi avuga ko ico gikorwa naho kitoroshe yizera ko azogishobora. Iki gikorwa igituma ndakizanye kiremereye nka umengo mfise ikiganza kinshigikiye kuko benshi bavuze ngo nagiteruye umengo kirakomeye kandi ariho ari no kivuga ko ni intango. Ndafise ico ndishimikije ijwi ryanganirije ni ijwi ry'Imana ryanganirije ko mbwirizwa gukora iki gikorwa kuko ni kenshi banagikoze abantu bakacirengagiza ukamengo ntacyo bivuze ariko hamwe n'Imana kizoja mu mategeko tuzobikurikirana gushika gishobotse ko umwana akurikiranwa. Valentin Havyarimana arongoye ishirahamwe ABMPD risanzwe rigwanya ibiyayuramutwe ndetse no kwitaho agateka k'abana ahamagarira uwo wese abishoboye kugira ico afashije kugira ngo umwana abeho neza adahohotewe.